ukuntu ushobora guhakinga WhatsApp hama ukanyegeza mu yindi WhatsApp usanzwe ufise guys. Isho usabwa manzura ko afite ndegem hama ushobora na partage kugira ututuntu tw'ubwenge ntanga kuri telefone tubashe gushikira abantu bose. Ari abavuga ati ibintu dukora sivyo umuntu yifise umuntu akunda ibintu ntabwo tubitanga kugira mu hacking abashiri banyu tubitanga kugira mubone ibyihishije muri WhatsApp canke utuntu twibanga twa tunyegeje muri WhatsApp guys. Isho usabwa manzura ko afite suive kuri page yacu uyifyonde nimba warayisonde naho ushishona jeme partage n'ino video kugira ibashe gushikira abantu benshi guys. Okay, urabona ko izi WhatsApp zose zisanzwe zirimo muri telefoni guys, zisanzwe zirimo kandi iyi content niko ndakwereka ni messenger nono wo hijya afise messenger kugira rero duhakinge ino iri guko muhungu turafyonda ino kudukwego dutatu hama ndagafyonda ngaha kuri parametre ino ni messenger hama she dufyonda urabona hano hose dusha turaba kano kantu kari ku ruhande akatu tukemezako hama tukemeje kurabona hano info batubwira ati ajouter un compte cha tuhemeza uburyo rero bwo guhakinga WhatsApp guys. Uyihakinze iyinyegeza mu yindi usanzwe ufise ku buryo wewe uzuza winjira muri wawe hama uninjana mu y'umuntu wahakinze uzuraraba. Ibi rero ntabo tubigira kugira mu hakingiza abandi tubikora namwe kugira muze muri icunga mucunga muraba ko bataba hakingiye WhatsApp. Shadifana nga kuri accept et continue hama tugacha tubona nk'umuntu agira yugurure konte nshasha. Shadifana no kuturungu dutatu ugacubona hejuru handitse ati associé en tant qu'appareil complémentaire. Shadufyonda ino yindi WhatsApp dushaka guhakinga mugabo iyi WhatsApp nayo nyere bisaba ko ubuyifitiye mode pass. Hama shadufyonda renga muri parametre mino yindi dufyonze muri parametre bachatwereka ati appareil connect aha munsi ya message import. Shadufyonda kuri appareil connect hama tukagira ngaha kuri connect en appareil. Iyi niko nakora ko bunyene ino banyeretse fingerprint ni telefoni ibari yo mukunzi wawe ushaka guhakinga. Ushobora fingerprint bisaba rero ubumanza ukabuzi code urashaka kumubwira ati manza umugire code ino telefoni yawe hama kayikubwira hama ino bashaka kwereka ati banabanza kuguha code kwino yiwawe ino naho bashaka guha aho ufotoresha. Iyi mu gihe irimo fingerprint urashaka gukuramo fingerprint iri ku ruhande naho nyine ugakuramo hama gashaka ngaha kuri associé kuri OK. Usyonze kuri OK bashaduha appareil dufotora kano karogo ngaha kari mu WhatsApp. Ushuraba kano kare ukakarabisha muri kano karogo ka Google hama gashaka kugira ati connection. Bakubiye connection ibi yitangiye kwitresharija yishira mu iyi telefone. Turindira rero gushikaho iza gushika ino konte iri mu ino hirya yirabura ico yishira mu ino yo hirya ino yera. Hama rero konti maze kwishiramwo ndanza kubereka uburyo ucutangira kwikora. Urabona ko aha hepfo batubwiye ati Android 13 active. Urumva ko ya Android yacu twongeyemo turiko turasabikanya WhatsApp yacu. Aha batubwiye ati WhatsApp yamaze gukunda ino hirya naho ibirikira downloadinga ibintu byose yakoresheje muri WhatsApp bikizana mu yindi WhatsApp tuba dufise aha hirya guys. Aka kantu rero nakantu k'ubwenge novuga ko WhatsApp yongeyemo kandi sinabiberetse kugira mu hakingiza abashiri bandi ndabiberetse muzuze mucungira iyo murabira ko batabahakingiye WhatsApp canke mu gihe mwavyumvikanye n'umushire bakavuga ati Chérie ndakwizigiye ntabwo nshobora kuyaga n'abandi bantu shaka utwari na WhatsApp yanje uzozura kurikirana ivyo tuyaga n'abandi bantu hama mugahitamo mu bwumvikane bwanyu mukazihuza. Urabona ko konte imaze kwinjira ino. Mwibuke ino WhatsApp ya kabiri ino isa na veri ino hirya mu buryo iyi ni hari ino WhatsApp isanzwe iri mu yindi konte niko kantu k'ubwenge kiyongeyemo. Hasanzwe ari mindi konte rero WhatsApp imwe yinjiyemo WhatsApp zibiri kandi ari WhatsApp y'umusheri wawe kandi nyine wanahakinze. Urabona ko nk'ubu hano hejuru cyane nako gasaraba tugasha dushaka tukanakupa tugasubira inyuma kuri tura muri etanisian. Amarezo ntabwo yari ahari kugira ngo twerekana en detail ibintu byinshi mugabo muraza kubona ko ngaha urabona uno muntu wa mbere ariko handitse ati Jafet niwe yarungitse audio. Nshobora kuyumviriza nanje wewe yarashobora kuyumviriza nanje nkayumviriza kandi wamuhakinge WhatsApp wewe urumviriza ivyo avuga ivyo yishura n'ivyo bamwandikira. Urabona ko dusubiye inyuma ino hirya ku ino WhatsApp hejuru hari Jafet get
ni Jafeti na Marigeti niko biri. Okay, urabona ko hose audio iriko. Je nshobora kuyumviriza canke no hirya kayumviriza kandi mu gihe ayumvirije akanishura uno hirya nino hirya ndaza kubona ivyo yishuye. Ivyo bamubwiye nivyo yishuye. Okay. Nibezere ko mubonye ko vyakunze. Ikindi nza kubereka ukuntu ushobora kwisubira muri konte yawe yariri kwino WhatsApp n'ukuntu uzokongera kugaruka kuyineka ibiriko. Urumva ko arakano mwamukeneye nk'abantu mwamunkurikirana 5 ico musabwa mwavyumvise no likinga video gakora partage kandi nabibutsa ko ndi mwihiganwa hari abanshigikiye n'abatanshigikiye ucuza kuraba muri commentaire uza gusanga hari mu link itanzwe na oneburundi nawe rero nk'umufana abakunda udutrike tw'ubwenzana ushufyonda muri yo link gushikane muri post kuri Facebook. Okay, ukimara gushika kuri link iri muri commentaire ukayifyondako ishigushikana kuri post kuri Facebook uza gusanga hari kwifoto yiwanje hamushifyonda jeme ucokora na partage kugira turabe ko mwihiganwa twoshobora kuri cha guys. Okay, nizere ko mwese muri ko murabikurikirana 5 urabona ko WhatsApp twamaze kwihakinga niko gusa nk'ubu amareza atari kirenga nk'ubu naniyandikiye ati bite ana ko ejo ari oneburundi na jina niyandikiye yari gusha ino naho nyene iza niko gusa connection nakoresheje partage na mo partage connection byari gusha biza kuza nino niko gusa marezo atameze neza. Ku muntu atarakora suivre kuri page yacu canke follow bivana kuno telefone iwe iri mu rurimi ashobora gutahura. Iri nko mu Congereza gusanga handitse follow hejuru aho handitse rero oneburundi imbere ugasanga handitse follow canke ari mu Gifaransa usanga handitse suivre ushukanda kuri suivre kugira buri gihe cyo tuzadushirako akantu uzoza ukabona ku mwanya. Naho urabona twagitwarije hari gusha haja ijya message ya oneburundi mugabo kubera amareza atameze neza kubera kandi ko ndakoresha connection na partage bitari gukunda nari nshaka gusa kubereka kano kantu nongenda nabereke no kuntu uza guhakinga WhatsApp y'umuntu kayishira mu yindi WhatsApp nyene usanzwe ufise. Gusa ikintu mukwiye kumenya nuko udashobora guhakinga WhatsApp zitandukanye. Ino ni messenger kuri messenger nubwo ino mwabonye ino yo hirya ari add WhatsApp nta itandukaniye na messenger na WhatsApp messenger. Okay, nimba ari GB uratereshaje GB birasho gushika rero ugasanga muhuriye kuri WhatsApp imwe bya binari ndakubabwira ngo uca muri parallel space ntivyigwa birabiye basabubu wabonye ko ucuda guca hariya impande ya profile ukinjira mu yindi konti hama ugasa nk'ugira yugurura yindi bigacha bigenda neza rero. Urabona ko nk'ubu aha turi muri konti y'uwo muntu dufate wowe abari nka Chérie wawe. Urabona nk'ubu twinjiye muri kadusubira inyuma urabe hano turashobora gusubira inyuma ukaraba profile uza gusanga ari cyo kimwe ari WhatsApp imwe abamwandikira jenzo banababonye nivyo yishura nzo banabibonye. Urumva rero mu gihe uri kurane ku muntu dufate nk'umukozi wawe urashaka kufise nk'umukozi ukamubwira ati ntiza telefone yawe hama WhatsApp yiwe ukayihakinga muri ubu buryo kugira umenye amabanga sigarakora nimba ugomba urabona nkaha turashaka kufisana kuri changer compte dufunze kuri changer compte twinjira muri dukwe gutatu hama tukaraba ahantu hari changer muri parametre hama changer compte hama tukayishanja tukashira mu yindi tukisubira mu mijya yindi urabona ko bansubije muri compte yanje samwe mfise initial duce tuja nko ngaha mu dukwego dutatu kugira mubone ko ari indi konti jinari nsanzwe mfise ari muri no urabona babandi bavuga ati duca twinyigiza gute urabona ko nk'ubu ushobora gusubira mu yiwawe urabona dufishende ngaha muri changer konti ica yihindura direct ikadushikana mu yindi konti. Urabona ko dusubiye muri ya WhatsApp ya wa muhungu na hakinga wowe ushobora gusanga bahakinze nk'umugenzi wawe canke nk'umusheri wawe. Urabona ko dufishende kuri parametre urabona ko ari King Levan bisobanura ko rero WhatsApp yiwe tuyifise ngana nashaka gufina ko nuko kuko ngaha urabona ko bacha twireka ama WhatsApp abiri bobo hejuru hama King Levan shaka kwisubira mu yiwanje haruguru ndafishana muri kanya haruguru shaka mu yo hasi nkasubira mu yo hasi bisobanura ko rero mu gihe wayihakinze umuntu urashaka kuzura yinyegeza ikaguma kuri gwawe ku buryo nubwo utara telefone yawe abo babona ivyi wawe mugabo nawe umucunga mu buryo bw'ibanga kuvyiwiwe andi dufishana ngaha muri parametre hamwe gafishana ngaha muri parametre urabona ko ari King Levan kandi akaba ariyo twe tunabona ino hasi kandi nariko nshaka kwisubira kuyo hejuru nshafyonda kuko hejuru nkagaruka kuyo hejuru nshaka iyo munsi nkafyonda iyo munsi. Urabona ko rero ibintu biba bipanze neza reka ndabashimire nizere ko ku muntu kano gatirike kabashimishije ku muntu wese no vuga yo yakurikiye nkano ka video aje muri commentaire please ndabimusavye
ja muri commentaire uza gusanga natanze link uca ufyonda iyo link ikigushikana kuri post ya foto maze imisi nshisha kuri kwino page yanje igushikanyeyo rero ugasanga utarakora j'aime ucuyikora ushukura na partage bisaba bikanico turumva ni link uza gusanga muri no commentaire no video hama ushikanda mu kigushikana kuri post ucusonda j'aime ushukura na partage kugira turako natwo twotsinda bye bye kana bashimira no kugatirike gakurikira na hejo.